Zaburi turasoma ijana na gatandatu igice ijana na gatandatu. Mani habicura. Dusome kuri ujya murongo wa 13 kugeza 15. Haravuga ngo twahabonye twese urupapuro n'amajana 686. Haravuga ngo ariko bibagira n'ingoga ibikorwa yakoze, ntibarorera kwishitsa imigabo yayo, ariko bifuriza cane mu bugaragwa, bagerageza Imana mu karere, ibaha ico bayisavye, ariko imitima yabo iyishira mu kona. Mwami Yesu, turagushimiye kuri Imana, turagushimiye ko ari wowe nyene ibikorwa, turagushimiye ko aya mashambara yawe uyu mwanya n'iyi saha ukoranije iri shengero riri imbere y'ubwiza bwawe, niwe wariteguriye aya majambo. Turasabye ibitangaza n'ibimenyetso bikoreke, nuko bongere abari gusobanurira ishengero. Cewe sinzi kuvuga uko bikwiriye, ariko ndasabye ungire Mana yera, icyuma kigutwa kigasama, vugishe nk'uko wavugisha yadoba, nuko uzobukoze. Urakoze ko byose ugiye kubikora, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu dusenzemo. Amen. N'aya majambo y'Imana, amajambo agoye cyane, amajambo akomeye, amajambo ahambaye, ijambo ryo kwibana. Aba ni bande? Aba ni abana b'Isirayeli igihe bava mu gihugu cya Egiputa. Bakiri muri kiriya gihugu, nuko birabonekana yuko bo ubwabo bari bafise amahoro, ubwabo barabona yuko bafise amahoro. Imana ibategeka kuba muri kiriya gihugu kugira ngo izi bashitse mu gihugu c'isezerano. Musavyi wayo Mose abajire, Mani bacabukana ikiyaga gitukura, bagicamo nk'abaca ku musozi, baragenda bashitse mu bugaragwa, jambo ry'Imana rirabitubwiye, batangura kwibagira. Baribagira, babuze ico barya, babuze ico banywa, batangura kwibuka ibyo basize muri Egiputa. Nasomye ijambo ry'Imana, ikintu cyabereye ururiba, umutego. Nasomye sinzi ngo kuvuga wiki, hariho impiri cyangwa agapiri, mwebwe muvuga wiki, agapiri
ari ugukora gusa numva atari amaboko bantu b'Imana. Imana yandikirwa bifuza pipi baribagira bya bimoko batubikwa muri Egiputa, ariko bifuza ibindi, bifuza gusubira muri Egiputa. Imana itugirire imbabazi abantu b'Imana, abana b'Isirayeli. Imana ishimwe. Nuko hatubwiye ngo ariko bibagira n'ingoga ntibarorera, ariko bibagira n'ingoga ibikorwa yakoze. Urumva baribagiye, bibagiye n'ingoga cya gikorwa Imana yabakoreye. Baribagira ukuboko k'ubuntu bw'Imana ingene bakuye muri Egiputa, bagasohoka muri Egiputa atahoma, maze ikabaca mu kiyaga gitukura atahomazi. Abasi babo bariyumva baribagira. Rero bigagirisha wariko bibagira n'ingoga ibikorwa yakoze yakoze, baribagira barataha. Imana itugirire imbabazi ishengero ry'Imana. Hageze baravuga ngo ntibarorera kwishitsa imigabo yayo, ntibarorera barihuta. Urumva bibagiye, kwihuta ni kuri muntu w'Imana. Ntuzutange Imana imbere, ntuze wihute, rindira urorere, kuko imigabo y'Imana ni myiza cyane. Imana ihagije, Imana ihirima. Nuko hajya ku murongo wa 14 haravuga ngo ariko bifuriza cyane ubugaragwa, bagerageza Imana mu karere. Urumva bifuriza cyane ubugaragwa. Twumvise ko bifuza iki? Agahihi. Nuko hariya bibuka byinshi. Turabona ko ijambo ry'Imana rirabitubwira ko bibutse n'inyama. Inyama bahora bajya muri Egiputa, ariko izo nyama bakazirya inkoni iriko amagogo. Bibuka izo nyama, ntibibuka za nkoni bahora bakubitwa. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ariko basaba Imana. Hajya kuri 15 ibaha icyo bayisabye, ariko imitima yabo iyishiramo konda. Barasaba inyama, Imana irazibaha, ariko mu mitima yabo iyishiramo konda. Baronda mu mitima kuko baribagiye, bamaze kwibagira amasezerano y'Imana. Imana ishimwe. Agomba mvugenya umuntu w'Imana ntibibagiye. Nuko nashimiye abarinzi, ariko sindabahaye Satani. Nuko jewe nanezerewe cyane.
naneze kubona abaririmbyi bambariye ikorari y'urwaruka kuva hariya mu Nyakaramu n'ababonye turafise umuhungu aherutse kuva muri iyo korari yaramaze gushika hariya niwe adushingira intara none rero nanezerejwe no kubona atagasimbo gahaye gakurikizwa ngaho muraza agasimbo zizi ku bantu boba baba Makamba hari Makamba igiwacu nibo batamba agasimbo nanezerewe cyane binyibukije uko byari kera nanezerewe nagomba mvuge baririmbyi twebwe navuze ko ndi muririmbyi ntiharageraho gutaha ariko umunsi uzogera wa munsi duhaye tuzunguruka intebe y'umwami tuzotaha Mana ishimwe cyane ibintu by'imbyigano ibintu by'ukuragura bitamenyekana ibyo tumaze tubireke uwo munsi niwashika nubwo sinzi ngo novuga ngo ni turabona umutama umuvyeyi wacu nane azonanga buhongo manishibasha ariko rindira ntiwibagire uko wigishijwe ntiwibagire Mana ufite umugambi mwiza Mana uteguriye n'ibyiza urindire wihangana twumvise hajya ngo ariko bifuriza hehe mubuga barifuza bantu benshi barifuza jewe ndi Umurundi nakunze kumva abarundi bavuga hari umugani baca ngo inenge y'uburundi irakora iki iravuna navuze mu nyigisho mwebwe nyene nacize nibuka ikirundi inenge y'uburundi iravuna muntu akagenda akabona iby'uburundi aho yarakora ngo naje nobikora uraga